abakenyezi bose bibungenze n'abo bafise abana bonsa basanzwe bari mu mabohero atandukanye yo mu gihugu ngo bagiye kuzorekurwa bose. Ibi rero bikaba bimwe mu vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane mu gihe bari mu birori vyo kurekura abafungwa batari bake bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Ibirori rero vyo kubafungura bikaba vyatanguriye kw'ibohero rikuru ryo mu Mpimba aho harekuwe ku munsi umwe abarenga 900. Reka rero twumvirize umushikiranganji w'ubutungane. Iyo umuvyeyi yabonye ko umwana yihanuye aravyura wa mutima w'ubuvyeyi, wa mutima w'ikigongwe, ari nawo mwerekanye mu kugirira ikigongwe abafunzwe baciriwe ibihano vyabo byamaze kuba ntabanduka. Aha twomenyesha abakoraniye ngaha bitavye bino birori ko nyene icubahiro umuvyeyi wacu mu gufata iyo ngingo yashimikiye kandi no kubatishoboye, na cane cane abakenyezi, abana bafitaniye ingorane n'amategeko, abafungwa bafise ingwara zidakira hamwe n'abagendana ubumuga. Abakenyezi bagiye kurekurwa ku bwinshi, aho abibungenze canke abafise abana bagiye gutaha bose abari mu mabohero agize igihugu cacu. Abafungwa bafise ingwara zo mu mutwe, abafise ubumuga butandukanye bugaragara bwemejwe n'umuganga azwi n'amategeko, be n'abakwije 3 vya 4 vy'igihano baciriwe nabo nyene bagiye kurekurwa bose uko bari mu mabohero atandukanye. Ikindi kidasanzwe muri kino kigongwe canye n'icubahiro kitari bwigere gikorwa canke gikoreka kuva Uburundi bwitwa Uburundi, nuko ikigongwe c'umukuru w'igihugu gisohokana n'ibitigiri ndetse n'urutonde rw'abarekuwe. Tukanabatangariza kandi ko nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu muri kino kigongwe yashoboye guhebera kimwe twita amande, ni gihano mu bindi yose abaciriwe uruhande rw'igihano co gufungwa. Ayo mande yashoboye guhebera abanyororo bamwe bamwe kugira ngo nabo baje mu bataha, na mande ashika ku miliyoni 339. Murumva ko ari umuvyeyi, nosaba ko twomukomera amashi menshi cyane. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, iyi ngo mwafashe yo kurekura abafungwa bamwe bamwe ibihano vyabo vyabaye ntabanduka, ifise inkurikizi nziza cyane ku migwi myinshi y'abarundi. Ubwa mbere igiye gutuma abahora bafunzwe bidegemvya basubire mu miryango yabo no ku mirimo iteza imbere igihugu. Kukaba nkako benshi muri bo baracafise imyaka yo gukorera igihugu n'imiryango yabo kuko baracari bato. Ubwa kabiri iyo ngingo igiye gutuma imiryango itari mike yiruhutsa kuko yahora yama ku nzira, ibaza ivy'abanyororo babo, igemura, tutibagiye n'imiryango usanga yaratatanye kubera ko yihebuye. Ivyo bigatuma abantu bata imirimo yabo bariko bakurikirana ababo bafunzwe. Ubwa gatatu iyo ngingo igiye kugabanya ibitigiri vy'abafungwa bari mu mabohero vyari vyabaye umurengera. Ibitigiri iyo bibaye vyinshi bituma kubagaburira, kubavuza, kubatunganiriza mu byo bakeneye bitwara uburyo bwinshi leta. Iyo bagabanutse rero
ubwo buryo buraheza bukagabanuka bigatuma ikigega ca leta kihatorera koyoke, ayo mafaranga akaja gukoreshwa mu migambi y'iterambere. Mu nteguro y'iki gikorwa twari twarahimirije amasentare guca imanza zose z'abafungwa bari mu mabohero. Ico gikorwa kikaba camaze ikiringo c'amezi 2. Harashoboye rero kwigwa amadosiye 2,289 z'abafunzwe muri iryo sekeza ryabaye mu mezi 2. Mu nyuma amasentare yabandanije uwo murindi wo guca imanza z'abafunzwe bataraburana ku buryo ziva ku 4,000 birenga gato zigaja hafi ku 9,000 by'abafunzwe baraciriwe ibihano. Ubu mu 12,000 by'abafungwa dufise mu mabohero, abababa 9,000 bakaba bamaze guciribwa imanza zabo. Iki cuko imanza z'abafungwa zicika, ibitigiri by'abafunzwe baraciriwe imanza bakaba benshi gusumba abataraziciribwa, bituma abatari bake bafata ingingo zo koroherezwa. Uretse abaronswa ikigongwe canye n'icubahiro umukuru w'igihugu, hariho abaciribwa imanza bagaca bezwa bagataha, hakaba abaciribwa umunyororo bamazeyo nabo bagaca bataha, ndetse n'abandi batezurirwa kuko baba bakwije ica 4 c'umunyororo baciriwe hisunzwe amategeko. Ico gikorwa carafashije cyane kuko vyatumye abagira ikigongwe canye n'icubahiro baba benshi gusumba uko vyahora. Aha nkagira ko nsaba abacamanza ko mu guca imanza z'ivyaha bobandanya bashira imbere iz'ababurana bafunzwe bakareka kuzidindiza, kugira tuzoshike kwihangiro yuko igitigiri c'abafungwa bari mu mabohero cogabanuka gushika ku rugero rushimishije. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu, iyi ngingo mwafashe iha akarusho imigwi 2 y'abanyororo. Hari umugwi urimwo abahewe bewe ibihano burundu vyabo, hamwe n'umugwi w'abagabanirijwe ibihano gushika ku gice. Uyu mugwi wa nyuma naho badaca bataha ubwo nyene vuba, hariho abazoca baheza ibihano vyabo bazoba bashizweko n'iyi ngingo, hanyuma nabo bagaca bakurikira bagataha. Abandi bakwiza ica 4 c'iminyororo baciriwe baheze boroherezwe. Ariko rero nitworeka kubamenyesha ko mu gisata c'amabohero tuguma dufise utubazo dutandukanye. Ku kibazo kijanye n'ibitigiri usanga mu mabohero birengeye ivyategekanywa, ahanini bivana nuko amabohero yakira ibitigiri vy'abanyororo birenze ivyo yari yategekanirijwe acubakwa, kuko nka yose yubatswe mu gihe Burundi bwari mu minwe y'abakavamahanga. Ico gihe naho abarundi bababa imiliyoni 2, mugaca mwumva ko ayo mabohero muri iki gihe tugezemwo usanga hari hayashaje cyane. Ahacu tubandanya nk'uko twama twabishikirije duhimiriza amasentare ko yogerageza kuza aratanga ibihano subirira mu nyororo. Tukaba turiko turanatunganya neza ivyerekeye ihangiro twihaye ryuko abafungwa bokora ibikorwa vy'iterambere mu mabohero atandukanye kugira basahirize igihugu, bibesheho, bareke kwama bareza amaboko bagaburirwa ataco bariko barinjiza. Tugarutse ku bantu baronse ikigongwe, twagira turasabe ko mwogenda mukabana neza nabo muzosanga ku mitumba, mushikire mu migambi y'iterambere barimwo. Dusavye abagiye kubakira mu kibano ko bobikorana umutima kivukanyi
no mu bugwaneza ntangere kugira bafashanye kubaka igihugu no kuronderera iterambere ku neza y'igihugu no ku neza yabo nyene. Abagiye gusubira mu miryango nabo tubasavye kwigenza runtu, birinde gusubira kugwa mu vyaha vyotuma basubira gufungwa, kuko muri ico gihe iyo agarutse gufungwa yari yaragiriwe kino kigongwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, ntaheza ngo amategeko amurekurire gusubira kuzoronswa kino kigongwe ubundi. Dusavye abajejwe intwaro ku nzego zose kuba hafi abo bazoba basubiye mu miryango yabo, bongere babahimirize kwijukira ibikorwa vy'iterambere kugira ngo biteze imbere, bagwanye ubukene n'inzara mu miryango yabo, kuko baca umugani mu Kirundi ko aharaye inzara havyuka inzigo. Iyo nzara nayo yohava ibatuma basubira kugwa muri vya vyaha bakagaruka muri rino bohero. Ntitworangiza iri jambo tudasubiye kukengurukira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ku buvyeyi mwasubiye kugaragariza Uburundi, Abarundi, mbese mbere n'amakungu yose mu gufata ingingo nziza nk'iyi itera iteka igihugu c'Uburundi, ikubahiriza agateka kazina muntu. Niharamba ubutungane mu Burundi. Murakoze.